ivyo bibazo vyawe utavuze kare ntubinzanire ngaha jewe ndiko ndondera ifumbire. Je nibaza yuko wibajije yuko umenga twaje gukina kamari ngaha ejo mu mataki n'abantu kuko nacyo uriko uradufasha ngaho tuhaguruka ugende. Murakoze cyane nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Ijambo ryose ry'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca muraza kurikurikira muri aya amakuru. Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye ahereriye muri uyu mugoroba wo kwa kabiri kw'itariki ya gatanu. Muri byinshi tuba twabatohoreje turabitugurira tukabishikiriza ngaha kuri imbonesha kure y'umuhuza TV mudahwema kutwereka ko mudukurikira. Gusa rero kugira ngo ntuze gucikwa kandi ndagwaye kaze aho woba uherereye hose muri uyu umugoroba. Reka dutangurire mu gisata c'uburimyi. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yasohoye mu nama yongera ategeka umuyobozi w'ihinguriro FOMI kumuha itariki ntarengwa azotangira ko ifumbire mu gihugu cose bitarenze umunsi umwe. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaramutse yagirisha inama y'indongozi zitandukanye zirabwa n'igisata c'uburimyi kugira ngo barabire hamwe uko umwaka w'impeshi wagenze mu mwaka wa 2023. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yategetse umuyobozi w'ihinguriro FOMI kumuha itariki azotangira ko ifumbire. Ivyo rero akaba yabimubwiye imbere yuko amusohora mu nama yariko aragirisha hamwe nabo bari kumwe bose baje bamuherekeje amuhoye ko ariko aratanga insiguri zidafashe zatumye iryo hinguriro riteba gwiza umwimbu ukenewe mu gihugu cose. Ariko umuyobozi Herimergilde Manyange amaze kumenyesha umushikiranganji wa mbere ko atamatariki nyezina yotanga na rirya ivyuma bidasezerana kandi ko yohava asanga yishize akagozi mwizosi. Umushikiranganji wa mbere akaba yahisemwo kumusohora muri iyo nama kandi aca amuha ikiringo c'umunsi umwe gusa wo kuba yamushikirije ivyo biharuro, ataruko ngo naho hazoca afatwa izindi ngingo. Ubwa Gervais Ndirakobuca ngo uwo muyobozi yategerezwa kuba yaje muri iryo nama yarategekanije itariki azotangira ko iryo fumbire, hako yari kuza yapanze intambamyi azagushikiriza mu nama. Kubwiwe ngo iyo abona afise izo ntambamyi ategerezwa kuba yarabimenyesheje ubushikiranganji kugira ngo barondere uwundi ashobora kuzana iyo fumbire nishwagara. Reka rero mukurikire uko vyari vyifashe muri iyo nama yarirongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Eje ntunzanira ibibazo tekinike ngaha jewe. Je najenda gusaba ifumbire. Ivyo bibazo vyawe utavuze kare ntubinzanire ngaha jewe ndiko ndondera ifumbire. Je nibaza yuko wibajije yuko umenga twaje gukina kamari ngaha. Uri kumbwira uheje kumbwira amafaranga agacira amapese dorushani je nta izine mfise. Ico dupfana nuko abene gihugu bagirishwagara akindi. Ayo mafaranga agaciro uyabuze kutavuze tishwagara je ndabona ko bizongora kwabatanshwagara gani benshi bari kurondera handi. Mugabo umunsi turiko turarondera ibibura ntuze kusigurira bidasiguri. Ivyo byose ni ivyitwazo. Nibaza ko twumvikanye. Nusubire kumbwira ibibazo tekinike ngaha ndakubwiye kusigurira ibibura. Ishwagara izoba yashikiriye abantu bose yari. Kandi ndakubwiza ukuri. Itariki uza kuvuga ngaha ndayikurikirana itabonetse nzoca menya ico nkora. Byukuri ntashatse kwishira akagozi mwizosi numva atabye amatariki noshikiriza kuko ivyuma ntibisezerana. Je numva umengo noba ngomba kwishira akagozi mwizosi hamwe novuga ngo itariki izi yose nzoba nayishikaye. Novuga ayo matariki n'ubundi ndumva yuko noba asa n'ugomba ndenga karimbi kuko bitagenze uko noba nabivuze mwamaze kumbwira yuko hari byoca bikurikira. Rero hago nogwa muruzi ndagwita ikiziba numva nobangiranya kuba mushikiranganje wa mbere. Ariko icyo tubemerera nuko turiko turagira ingufu ko dushoboye kose. Nacu nyemerera none uvuze ko udashoboye ari uri kurahigura ari uteza guhifumbira bene gihugu ntushobore kutubwira ati nshobora kuba narizanye iki gihe
none tubere amaboko imugonga abenegihugu, ega byose ni bimwe, uvuga utavuga akagozi n'ubundi urakajamwo, none wumva bigenda gute? Deje haguruka ugende ejo mumpe amatariki ntabanduka, ejo mumpe amatariki ntabanduka kuko naco uriko uradufasha ngaho, tuhaguruka ugende. murakoze cyane nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Urihingurira uhingura ifumbire ukaba uzi ko sezo yashitse, imvura iriko iragwa aho hanze, ukaba uri umugoronome. Ibi turiko turakora uno munsi tumaze kubikora kuva mu 2000, tubikora imisi yose mugabe biba bindi ugacuza wateguye yuko uza gusigura kwicwa ritabonetse kubera amapiyese doroshanje. None amapiyese doroshanje ko twaronde uno munsi, murabona ko bibabaje, biragoye kugira abarundi tuzokire. Ari ubuzi abazi neza yuko umwenegihugu ari uwo kubyinirako, ko ibi turiko turabikora nawe nyene umunsi yagiye ku isoko agasanga ntibashoye azopararangana gorana. Harimo no muri fome yasigaye ngaha, abo muri fome nibaza ko bagiye bajanye baze kuturondera ayo matariki, mugabo nabona ko bibabaje vraiment, birateye akababaro. Hariho abantu tutari kumwe batazi, batabona ivyo turimwo, batabona n'inyungu y'abenegihugu, babona inyungu zabo gusa. ko niko vyari vyifashe mu nama yarirongowe na Gervais Ndirakobuca. Mugihe rero batotanga isango nyezina ifumbire izobonekera ko ngo ibizokurikira ntibizoborohera, biri mu vyashikirijwe rero kuri uyu wa gatanu Nyakanga nkuko muhejeje kuvyumva na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu nama ndongozi zitandukanye ku bijanye no gusuzuma ku mwaka w'uburimyi mu mpeshi wagenze. Muri iryo hinguriro FOMI bamenyesha ko vyavuye ku kibazo c'ivyuma vyapfuye, nyamara umushikiranganje wa mbere akabona ko ivyo ari ivyitwazo bidafashe, akaba yahavuye abataramura mu gihe bari bananiwe gutanga inyishu itomoye ku kiringo nyezi ifumbire izobonekera. Kugira ico ushikiriza kuri ivyo vyakozwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Abantu batanu bo muri komine Muyinga bafatanywe ibiro 125 vy'urumogi none barafunzwe. Abo bagabo bari bikoreye urwo rumogi bafatiwe muri komine n'intara ya Muyinga. Makuru atandukanye y'abajejwe umutekano yemeza ko abagabo bariko barabazwa n'igipolisi kugira hamenyekane iyo bari bakuye iyo mizigo yabo naho bari bayijanye. Gushika ubunyene uwo muzigo ntaramenyekana. Abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga bagahanura abenegihugu kwirinda no kurwanya yaruyuramutwe kuko ari intandaro y'amabi atandukanye harimo no guhungabanya umutekano. Igipolisi rero kikamenyesha ko hariho harakorwa amadosiye y'ubutungane kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Mu gisata c'ubutungane ngo gupfungwa bikwiye kuba intambwe ya nyuma. Ishiramwe riharanira agateka k'abanyororo AFEDEP ribona ko kutubahiriza amategeko ari byo bituma ibitigiri vy'abanyororo biguma biba umurengera mu mabohero. Jean Pierre Nteretse arongoye AFEDEP ahamagarira ababijejwe gutahura ko gufunga uwagirizwa icaha coba intambwe ya nyuma. Bivuze mu gihe umushikiranganje w'ubutungane aherutse kumenyesha ko amabohero yo mu Burundi yaragenewe abanyororo 4,000 ubu afise abashika 12,000. Mwishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo naho babona ko hoba inama rukokoma y'ubutungane yofasha gutorera inyishu ico kibazo. Jean-Marie Nshimirimana rirongoye atera kamo umushikiranganje w'ubutungane kwama ashira mu ngiro ububasha habwa n'amategeko bwo kurekura ivy'agateganyo abakwije icakane umunyururu. Nkuko rero hari n'imbabazi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaratanze, ariko benshi kugeza n'uyu mwanya bakaba batari barekurwa ngo baje hanze y'amabohero. Hari irindi tangazo ryoba ryatanzwe ni mu gisata c'indero tubandanirije abashaka kuja kunonosora imyuga y'ikarusi
basabwa kuja kwiyandikisha. N'abahejeje amashuri yisumbuye bifuza kuja kwiga muri ca kigo kizokwigisha imyuga itandukanye kiri i Rusi mu ntara ya Karusi, basabwa kwiyandikisha kuva ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 gushika ku ya 22 Nyakanga uyu mwaka. Yashikirijwe n'ubushikiranganji bw'indero mu rwandiko bwashize ahabona kuri uyu wa mbere Nyakanga uyu mwaka. Muri ico kigo kizoba citwa Centre Public de Formation Polytechnique et de Reconversion Professionnelle. Ivyigwa bizotangura kwigishwa kuri iyi ncuro bizoba vyerekeye ibisata bijanye n'uburimyi, guhingura biva mu burimyi, ibijanye n'ubworozi, ibijanye n'inyubako hamwe no gutunganya amakoperative. Hari kwiyandikisha bizoza birabera ku buyobozi bw'indero mu makomine yose mu gihugu, maze umwe wese yiyandikisha ku biro vya komine bimwegereye. Nk'uko biri muri iryo kete ryasohowe n'ubushikiranganji bw'indero, kuri iyi ncuro abarikuriwe kwiyandikisha bategerezwa kuba bafise urupapuro berekana ko bahejeje ivyigwa vy'inyuma y'ishure shingiro canke urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye canke urupapuro rw'umutsindo rwo ku rwego rwa AD canke abafise diplome professionnel spécialisé. Bajejwe vyo vyigwa bakurikiranye neza kuva mu ntango gushika mu mpera, bazoca baronswa urupapuro rwitwa Breve de Technicien Supérieur. Ishure ry'indaro ry'Imurore ryugarijwe n'amadeni. Mu gihe rero hagiye gutangura umwaka w'ishure wa 2023/2024, ishure ry'indaro ry'Imurore mu ntara ya Cankuzo ryugarijwe n'ubukene kubera amadeni. Abanyagihugu basabwa ko hotunganywa inama yiga ico kibazo, hagatumirwamwo abahoze batwara iryo shure kugira basigure ivyerekeye ayo madeni. Nk'uko tubisoma mw'itorokanizo ry'amakuru ABP, iryo shure ngo rifise abagwizatunga bariha ibifungurwa ideni ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 59. Abajejwe igisata c'ubutunzi muri iyo ntara bavuga ko hatagize abafasha iryo deni ritohera. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Jeanne Hakizimana yabwiye ABP ko iryo deni ryatumye iryo shure ritakaza icizere ku barwizatunga, ntibakiriha n'ibifungurwa kw'ideni. Uwo muyobozi rero kabandanya avuga ko hejuru y'iryo deni hiyongera ko ubukene bw'imodoka n'ubusuma bw'ibifungurwa mu ububiko. Abanyagihugu rero bagasabwa ko hotunganywa inama yiga ikibazo c'iryo shure, agatumwa ko abahoze barirongoye kugira basigure ukungene ayo madeni yashitse kuri urwo rwego. Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganji bw'indero buheruka gutangaza ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023/2024 ugiye gutangura kuwa 18 Nyakanga 2023. Hari abandi basaba ko leta yobaronsa amazi meza. Haraheze iminsi yibonekeza ubukene bw'amazi mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bituma abanyagihugu baja kuvoma mu nzuzi zitandukanye, bafise ubwoba bwo kwandura indwara ziterwa n'isuku rike. BNP Magazine yagendeye quartier Gihosha muri komine Ntahangwa. Nyuma yaho hamaze iminsi havurwa ko muri iyo quartier hari abarwayi kiza ca kolera. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Gihosha habugarijwe n'ubukene bw'amazi bavuga ko no mu mabombo rusange aza nka kabiri mu ndwi gusa, iyo bishitse bakayabura nayo benshi baca bikora ku ruzi Nyabagere. Ayo rero ngo niyabateza indwara ziva kw'isuku rike. Juma Amisi n'umwe yoba yagize ico ashikiriza, aremeza ko hari abamaze kurwara kolera kubera gukoresha ayo mazi. Ni muri iyo ntumbero basaba leta kubaronsa amazi meza. Ntawe biruko ku ruhande rwa leta hari ibiriko birakorwa kugira ngo barwanye ico kiza. Igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe cifatanije n'ishirahamwe Croix Rouge barazananye amazi mw'itangi kugira basahirize, nyamara ntibikwiye. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bahamagarira abanyagihugu kwitwararika isuku na cane cane gukoresha amazi meza. Mu kubakoresha amazi yo mu mabombo basabwa kubanza kuyateka akabira maze babone kuyakoresha. Mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye kw'igenekerezo rya 29 Myandagaro 2023 yerekana ko abamaze kwandura kolera muri zone Gihosha bagera muri 34. Nivyo bitigiri ibihari vy'abamaze kwandura. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko twabanye uyu munsi wose. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'ayandi makuru yose tuza agushikiriza
kuri iyi mbonesha kure. Ndagusaba kandi kugira ngo bisangize bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Umunsi w'ejo rero naho hari ivyo tuzabashikiriza ku makuru azoba aragenda aravugwa bisata bigiye bitandukanye. Mane bahezagire mugire ijoro ryiza.